Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa kane genekerezo rya 11 rusama mwaka wa 2023 kaze nshuti namwe bakunzi baye ko yamara no makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo zikurikira. Urunani CBDH vikare ruriyamiriza ingendo igayite y'igipolisi ca Tanzania ni nyuma yaho abarundi bahungiye mu ikambi y'induta bafatiwe bunyuruzwe n'ico gipolisi gushika mu miryango yabo bakaba batazi yababo bajanywe n'ico bariko barazira. Ingorane zibandanya kugariza abanyagihugu bo muri zone Gatuma bakozwe ko n'imyuzurira y'uruzi Rusizi uretse ko ibitaro bahora bivuriza ko vyugawe kubera kurengerwa n'amazi n'agafashanyo kabagenewe kariko gahabwa baje bava mu yandi makartier ubusuma buriko bukorwa n'abajeje intwaro baho muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane igice cya kabiri c'amakuru cahariwe ikiganiro ako hambere uyu munsi tukabayagira kubijanye n'ubuzima bw'umuganwa Rudoviko rwa Gasore ara yandi ni mukanyi sase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano aho umugabo w'imyaka 48 wo ku mutumba Gihororo komine Gatara yicishije imbugita abana biwe babiri mu ijoro ryo kuri wa gatatu. Amakuru abi Gatara avuga ko nyene urugo yari amaze iminsi atumvikana n'umukenyezi wiwe amwagiriza kuba mu bana afise harimo abatari gwiwe. Ayo makuru nyene atangwa n'abanyagihugu baho amenyesha ko kuri wa gatatu uwo mugabo yari yiriwe arahigira kwica umugore wiwe ibyatumye uyo mukenyezi atagahunga niko guca afata abana babo uko arindwi akuramo umuhungu w'imyaka 6 n'umukobwa w'imyaka 4 arabica bakereye avuga ko atarabiwe ahejeje kubagandagura. Ayo makuru nyine avuga ko yaciye ahunga abajeje intwaro n'igipolisi muri komine Gatara bakamenyesha ko uwo mugabo ari kararondegwa kugira ngo ashikanwe imbere y'ubutungane. Mu bijanye n'umutekano nyene abarundi bataramenyekana igitigiri bahungiye mu ikambi ya Nduta barafashwe bunyuruzwe n'igipolisi ca Tanzania mu ijoro ryo wa gatanu rishiru wa gatandatu heze. Amasoko yacu muri iyo kambi avuga ko abo barundi bose bagiye barakugwa mu mihana yabo mu masaha kuze y'ijoro gushika bakaba tawuramenya irengero ryabo. Ni nkuru ya Emmanuel Niyongeko. Abashoboye kumenyekana mu barundi b'impunzi banyurujwe n'igipolisi ca leta ya Tanzania mu ijoro ry'uwa gatanu rishira wa gatandatu mu ikambi ya Nduta ni Jean Claude Bukuru wo muri zone ya 17 uwitwa Nyabenda wo muri zone ya 11 hamwe na Silver Hamisago wo muri zone ya 13. Amasoko yacu avuga ko bose bakuwe ku mihana yabo igihe cy'isaha 7 z'ijoro bacaburizwa imodoka y'igipolisi atacamira. Uyu murundi yahungiye mu ikambi ya Nduta arabitwiganira. Hari mu masaha y'ijoro imodoka hanyuma yatabaye kuko ihanduru yavuze barakubyura hama akabyuka akagufata akagushyira mu muduga akagutwara. Amasoko yacu abandanya amenyesha ko hagiye harafatwa n'abandi gushika muri kino gihe bataramenyekana igitigiri hamwe naho bajanywe. Imiryango y'abanyurujwe ifise amakenga ku mutekano w'abayo igasaba igipolisi ca Tanzania kwerekana aho bari hamwe n'ico bahowe narirya atari rya mbere impunzi zifatwa n'igipolisi ca Tanzania zikabugwa irengero. Emmanuel Niyunge kukuri iyo nyuruzwa y'impunzi z'abarundi urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH vikare rwasohoye urwandiko rwo kwiyamiriza iyo nyuruzwa ryakozwe n'inzego z'umutekano za Tanzania. Leopold Sharangabo avuga ko ivyo bikorwa bigayitse biriko bikorwa n'igipolisi ca Tanzania atakindi bigamije atari ugutera ubwoba abarundi ngo babone ko atarindi seganirizo bafise gutyo bemere guhunguka ku gahato. Tumukurikire. Runo rwandiko twasohoye muri CBDH vikare hanini kwaro kwiyamiriza inyuruzwa y'impunzi z'abarundi ryarayibaye kuri wa gatanu shiro wa gatandatu sama aho abarundi barenga batanu banyurujwe mu ijoro n'igipolisi ca Tanzania aho keshi bivugwa ko ico gipolisi cyari gikorana na bamwe mu ndongozi ziba zashizweho na leta ya Tanzania babanje gukuraho aho bikeka ko badashobora kwemerera gukora ibintu byo gutera ubwoba impunzi. Hanini uravye rero nta kindi kiba kiri inyuma y'ibi bintu kuba ari kugira ngo batere ubwoba impunzi zibone ko atarindi saganirizo ahubwo ari ugutaha.
waharanira agateka k'impunzi z'abarundi asaba leta ya Tanzania kwerekana aho abo barundi bari, akanasaba kandi ko iyo leta itohirahira ngo isubire gukora amakosa yakoze mu myaka iheze, ari igipolisi cayo canyuruje impunzi z'abarundi bamwe ikabatahana hadakurikijwe amategeko. N'ubunyene Leopold Sharangabo. Iri nyuzwa rero ritwibutsa ibyabaye mu ijoro ry'uwa 2022 rishira 2023 mu mwaka wa 2020, eho ibintu nk'ibi nyene navyo nyene byakozwe, abarundi bagahagarikwa mu ijoro mu makambi y'impunzi y'Induta na Mutenderi, aho bamwe muri bo baburiwe irengero, abandi nabo baherezwa igipolisi cy'u Burundi. Ni ibintu byabaje cyane kandi byabiteye isoni n'agahinda, aho leta ya Tanzania irenga amategeko y'nyine ubwayo yasinye igakora ibintu bitari bikwiye gukorwa. Rero nje gituma twebwe muri CBDH-Bikare dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania kwerekana aho abarundi bari, aho abarundi bafungiwe. Ikigira kabiri turayisaba kudahirahira ngo kore amakosa yakoze mu mwaka wa 2020 yo kurungika abarundi kubasubiza mu Burundi canke ko ngo baburirwe irengero. Turasaba leta kandi kureka abene abantu imiryango yabo kubereka aho bari kugira ngo bashobore kugenda kubaraba bamenye ibiko birabashikiye. Turasaba na HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ya Tanzania yumve ko igomba guhagararira umutekano w'impunzi, ishize ku ruhande inyungu za politike n'imigenderanire isanzwe ifitanye na leta y'u Burundi. Ico bitokwibagira rero kandi ni ugusaba leta y'u Burundi guhagarika kugerageza kumvisha Tanzania ngo yirukane impunzi, ahubwo ikora ikintu gishoboka izo mpunzi ubwazo zifata ingingo yo gutaha. Umutekano ibibera mu gihugu aho abantu bahunguka bakagira ingorane, iki naco iraho uburyo yohuza abarundi bose mu kuganira nabo, baba bari hanze baba bari mu gihugu, kugira ngo abarundi bose biyumve mu mutekano hanyuma bashobore gutaha. Turasaba kandi n'amakungu nayo nyene kutica amatwi canke ngo aguma acecetse mu gihe abona ivyo bintu biko biraba, abona abarundi ariko baranyuzwa amakambi y'impunzi kandi bategerezwa gukingirwa. Nena babwiye mu ntango zano makuru ubuzima ntibworoshe na gato ku banyagihugu bo muri zone Rukara mu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, hambavu yuko imyuzurira y'amazi y'uruzi Rusizi yabateye imiryango igasanzara irondera aho yaka indaro. Abo banyagihugu bavuga kandi ko bahanzwe n'iduzwa ry'ibiciro ry'ibifungurwa ryabaye ndanse, ibiza vyunyura ingorane barimwo. Abo banyagihugu muri zone Rukaramu barongera bakavuga ko babazwa nuko abategetsi batarabashikako, ari naco gituma babasaba bashimitse kubagarukira ko muri bino bihe bari mu ngorane zidasanzwe. Kurikira umwe mu banyagihugu muri zone Rukaramu yaganiriye na RPI. Ingorane budufise nkuko numvise ko umwuzure waduteye muri zone ya Rukaramu nyene Mutimbuzi, twebwe uwe tugiye dukira nayo tumira n'ikiro c'ibiraya twara tuhibura amafaranga 1,100 none ubu haraciye amezi abiri ikiro c'ibiraya kiri hagati y'7,000 n'1,600. Ikiro cy'ibiharage nyene cavuye ku mafaranga 3,500 none ubu bigeze ku 4,100. Rero nk'ubu twebwe dumusanga imiryango nk'abana barasanzaye batakiri kumwe n'abavyeyi kubera kubasaba indaro hirya no hino, gasanga ntibitworoheye no kwiyunguruza, tukaba twiyunguruza n'ubwato. Nukuri nk'abajejwe intwaro nta n'umwe arashika ngo turabe tubwire ihumure atubwire ico bagiye gukorwa. N'abavuga ngo bazokora Rusizi, nyakubahwa n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu ciza c'Uburundi yari yavuze ko amahera yabonetse, mugabo rero bipfira muri ubwo bushikiranganji ko na mwaka uyu bari bavuze ko bahakora. Rero n'ubu ntabarakora, ariko murumva ko imvugo yamivugwa ngo bagakora ibirometero bingahe ngo bagere n'amadigi, ayandi amaso yaheze mu nzira. Nukuri atagikozwe turahabona turahwerera, amashuri agira bomoke, sinzi ko abana b'igihugu babaheze nabo niba badaca baja kwiga he nabo nyene. Kuri badufashe biratugoye. Burya rero ngo amagorwa ntasigaye yandi kuko n'ibitaro abo banyagihugu bahora bivurizamwo vyugaye kubera navyo nyene vyatewe n'ayo mazi, ubu abagwayi bariyo bakaba babungururije ahandi. Abanyagihugu bo mu Gatumba bakavuga ko batinyirira amagara yabo muri kino gihe c'imyuzure, ubona ko n'indwara ziva kw'isuku rike zica ziyongera. Ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima.
Imyuzure yateye ibice bitandukanye vya zone Gatumba bivuye ku mvura nyinshi yaguye igatuma uruzi rusizi rwuzura rugasesa. Ntiyasize inyuma ibitaro bikuru vyo muri iyo zone. Nk'uko isoko ryacu mu Gatumba ribivuga, ivyo bitaro ngo vyatewe n'amazi impande zose gushika naho bahitamwo kugara. N'abari bagwariyemwo bimurirwa ahandi nk'uko n'abanyagihugu avyigana. Hariya ibitaro bikuru vya Gatumba hariho amazi kandi menshi, ubu harugaye nta bagwayi bakiriyo. Batarazana ivyo bitaro no mu Gatumba hariho centre de santé, niho bamwe babarungitse, abandi nabo baremvye cyane baradepasa mu bindi bitaro. Isoko ryacu mu Gatumba rivuga kandi ko iyugarwa ry'ivyo bitaro ari agahombo gakomeye cyane, narirya mu gihe c'imyuzure indwara zireza zikiyongera ku bwinshi kandi ku murindi munini. Agahombo Gatumba ka bitaro bihari kariho kuko n'iki gihe amazi aba yaduteye haradutse indwara zikomakomeye bisaba umuntu ko ashoboye kuja kwivuza. Ni kuvuga amavuriro matoyi biragoye kugira uhure na dogiteri, mu gihe hopitali nkuru bifise abadogiteri bashoboye kuvura indwara zikomakomeye. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2021 ivyo bitaro vyagombye bihura n'ikibazo cyo guterwa n'amazi. Ababirongoye ico kimwe n'abanyagihugu baho bakaba batigeze bahengeshanya gusaba ko vyo kwimurirwa kw'ivuriro riri hafi ya zone Gatumba kuko arico kibanza kitigera giterwa n'amazi. Ariko gushika ubu ako kamo kabo ntikarigera kumvira. Arakoze Eric Niyonzima bikikamukiza rero batanguye kwibonekeza aho mu Gatumba nkuko abanyagihugu babo babimenyesha ngo abajeje intwaro bariko barakamisha iyo myuzure mu gushira ku ntonde ababa mu makartier ya kure babanje kubasaba ibiturire ibiheza bigatuma abakozwe ko niyo myuzure basigara mu kangaratete kuko badashikirwa n'imfashanyo zabagenewe. Ni nkuru ya Marie-Ange irakoze. Urongoye site ya Kinyinya numwe mu batungwa gatoke n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba ko ari mu bakora amanyanga kugira ronke imfashanyo yagenewe abahuye n'imyuzurira y'amazi y'uruzi Rusizi. Uyu numwe mu banyagihugu bo mu Gatumba yavyiganiye RPA. Mukuru wa site Kinyinya mutazira dere yitwa Alex ku munsi wa kabiri oyene yari yaje kwandika nyene mu tumba wa Muyange ya mbere yandika batwara n'amazi. Mwisanzu hariho abaheruka kuronka 199 abo ntibakereka ko barimo ko bakora kudakuza gupanga ahandi. Rero nawe yagara afata bamwe muri abo afata n'amafaranga muntu y'abapfuye bashika kuri 5 abantu bazi. Rero baza kuhandika mu kugira ngo aya mazina azayapokera kore. Abo banyagihugu bavuga ko hibonekeza nk'ubusuma burenze urugero muri ico gikorwa cyo kugarukira kubahuye n'iyo myuzurira, bagasaba leta gushira inguvu mu gutorera umuti urama ico kibazo c'imyuzurira kiriko gituma harabikika mukiza mu kubikamisha. Turifuza yuko ahubwo bishoboka ahantu hagakorwa kugira ngo amagare kuzaraterana ahandi ubusuma busigaye bubera ngaha basigaye bazana abantu bakora nk'mu Buyenzi mu Kamenge bagashabaza barandika hagera kuronka amahera canke ibyo babaronsa. Asanga rero wewe aguhamagara nk'umuntu uze kubitora hama yabitora yo gatereza abakuru baba bakwanditse nimba ari nk'ibintu bigora nk'ibihumbi 500 bagashabaguha nk'ibihumbi 100 nabo bagashabiriye. Ayo mazi yatanguye kwibonekeza aho muri zone Gatumba kuva kwa 12 ndamukiza. Ubu akaba amaze gutandukira ahatari hake, ubu akaba yamaze no kujabuka ibarabara. Tutandukira ubona yavugwa mu gisata c'indero ari inkurikizi ngo ari nyinshi cyane yaba mu bijanye n'ubumenyi hamwe no guteza imbere igihugu bitumwe nuko leta itari kiritaho uko bikwiriye igisata c'indero na cyane abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Ivyo bishikirizwa na Charles Nditije yanonosoye ibijanye n'indero ni mu gihe abo banyeshuri bo mu myaka ya gatatu mu bisata byose vy'iyo kaminuza bamaze bamwe amezi 6 batararonswa iyo ngurane ibafasha kubaho. Kurikira Charles Nditije mu muhinga mu bijanye n'indero. Kubona abanyeshuri bo muri za kaminuza z'u Burundi bari mu mwaka wa gatatu bita bac 3 ubisata byose bamaze amezi arenga 6 bataronka y'amafaranga y'ingurane atuma bashobora gufungura. Ibintu bibabaje biteye agahinda kuko bavuga yuko naho bahora bakopera batakibakopera kubera yuko babaheraniye ibirarane byinshi. Ibintu rero bifite ingaruka mbi nyinshi cyane kuko umwimbu ushobora kuboneka kuko abanyeshuri batariye baragoyagoya, abandi bagasiba, abandi no guheba bagaheba amashuri kanatsinda barayamaze bakiyakora mu nda.
byongeye kandi murazi yuko n'amashuri yasivye uravye ingene ameze uravye nka campus kiriri yari nziza cane nta bitabo nta laboratoire bikagaragara yuko rero indero akanovera byatitutse mu Burundi abanyeshuri baca bayoberwa cane abandi bagaheba nkuko nabivuze mugabo n'abahejeje amashuri usanga atabumenyi bukwiye atabuhinga bafise kugira ngo bateze imbere Uburundi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu cyo gituma no munsi Burundi arico gihugu ca nyuma gikenya ku isi kubera indero yakitutse indero ubutegetsi bwa CNDD-FDD butayitayeho uruhombo ni rwinshi cyane kuko ayo mafaranga y'ingurane bazoshobora kuyishura kubera nta kazi bazoronka hanyuma ntaco baheza ngo bimarire canke bamarire abavyeyi canke bamarire igihugu kuko nta kazi baronka nta bumenyi baba bafise ico gituma ko nabivuze igihugu kiguma gitera inyuma nk'ibirenge kandi bakamenya yuko atagihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafise abahinga banonosoye bafise ubwenge ubumenyi bukwiye n'ubushobozi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Kubw'ivyo Charles Nditije ahamagarira abategetsi b'u Burundi kwisubirako mu gushira imbere igisata c'indero kuko ariho hava ubumenyi hamwe n'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu muri rusange. Cyo rero twanura leta y'u Burundi nuko ukikubita gashi kamenya yuko iterambere rirama iterambere ridashoboka atabahinga bafise ubumenyi bafise ubuhinga mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Indero igire umugambi wa mbere kuva amashuri matonya guca mu yisumbuye gushika muri za kaminuza itange uburyo bukwiye simbona ingana abarimu ibongereza umushahara ko bafata indica ndikize yarose amafaranga yo kongera imishahara abapolisi n'abasodagara nuko bazi kurasa mugabo cyo guterambere ntiyagaze kuri bo n'amatelefone baguriye abo ku mitumba n'abandi rero umutekano vyerekana yuko amafaranga ariho mugabo akoreshwa nabi cyo gituma indero tuyitera kamwe ngo yigarukire ibikoresho biboneke umwarimu yubahwe ahabwa iteka abanyeshuri bagabanuke ko bicara hasi bakandi bakaba ari benshi cyane ari naco gituma badashobora kuronka ubumenyi bukwiye umwarimu udashobora kubigisha neza ngo akurikirane kubera ubwo bwinshi no kubura ibikoresho no kubura inguvu n'ingoga no kubura agateka mu mwuga wabo ibyo rero bitabaye uko tankeka Urundi buzoguma busubira inyuma abarundi bitune butondere inzara amagara make bworo ekabihebure igihugu naco gikume gisubira inyuma kuba ari canyuma tujya gutera imbere ibyo by'indero bitagarukiwe. Muri ico gisatanye n'abavyeyi barereye kuri lycée communale ya Gitara bariyamiriza intererano y'amafaranga 10,000 yasabwe n'umuyobozi w'ishure ni mu gihe umunyeshuri atazoyatanga ngo atazokwemererwa gukora ibibazo birangiza umwaka w'ishuri. Emile Nibasumba. Abavyeyi bafise ubwoba ko abana babo bazohava babuzwa gukora ibibazo biheza umwaka kuko ngo ari ku muyobozi wa lycée communale Gitara yababwiye mu nama yo ku munsi wa mbere. Directeur yabananje atera ubwo abanyeshuri agira yuko ngo utagora amafaranga 10,000 yuko atazamukorana ibibazo. Kabona yuko ubwo bwose ko ari ubusuma. Naho hari abanyeshure bahejeje amashure mu myaka iheze kuri iryo shure ngo batararonswa impamya bushobozi zabo, umuyobozi wa lycée communale Gitara ngo yabwiye abavyeyi ko ayo mafaranga 10,000 kuri buri munyeshure ari yazotuma aja kubaronderera impamya bushobozi n'amasertifika. Twarondeye umuyobozi wa lycée communale Gitara Anaclet Nahayo ariko telefone yiwe ngendanwa ntiyayitavye. Umuyobozi w'indero muri komine Mabanda Leonard Sindakira wewe yagiriza abavyeyi kutitura izindi nzego zo hejuru. Iyo nawe adashoboye kubatunganiriza hari izindi nzego zitwara umuyobozi nizo baca bitura batogende ku nzego aho basanzwe batwarirwa. Emile Nibasumba mu makuru ajanye n'intwari bereye naho bamwe mu ndongozi ku rwego rw'intara ya Makamba ikana mu makomine baranegura itozwa ku nguvu y'intererano yako abanyagihugu igenewe kubaka ibiro vya buramatari ni mu gihe bavuga ko atari umuco ukwiye kuri iryo tozwa bene ukoreshwa ry'ayo mafaranga rimaze igihe rikogwa. Hido nizo na Eloge Divin Remesha.
bavuga ko bafise amakenga kw'igikorwa cyo gutoza intererano zigenewe kubakisha inyubako y'ibiro vya buramatari gishobora kuba kiberamwo ubusuma. Abo ni bamwe mu bajeje intwaro bo mu ntara ya Makamba bavuganye na RPA. Ico gikorwa cyo gutoza intererano gitegekwa na buramatari nk'uko mbere biriko biranagenda muri kino gihe mu makomine atandukanye ahariko hasabwa yangana n'amahera igihumbi. Umwe mu ndongozi zo ku rwego rw'intara twavuganye asigura ko amakenga bafise ategwa n'umuco muke wibonekeza mwitozwa n'ikoreshwa ry'izo ntererano. Ijya nyubakwa igitangura kubakwa bagiye tubona batangura nta muntu n'umwe bagirishije inama rero haca baduka nyine batoza amafaranga afite ikamuna yo guheraheza mugabo ntibigera baheza ntibigera batanga raporo tukagira n'amakenga ko ayatozwa menshi aho gukora igikorwa yagenewe aja mu mifuko yabo. Ayo makenga rero muri bamwe mu ndongozi zo ku rwego rw'amakomine. Umwe muri bamenyesha ko kiretse kwayo mahera ari umuzigo ku banyagihugu bitewe n'ubukene babayemwo bo nabo nyene ntibamenya ingene akoreshwa. Bamaze kumva amadeji barayatanze cyangwa ngo batanga aho ibikorwa bigeze ntayivuga nabo muri bushinzwe uwo urumva avuga ati ni ukubandanya ibikorwa byatanguwe. Izo ndongozi zavuganye na RPA zisaba abategetsi b'igihugu gukurikiranira hafi vy'izo ntererano z'agasakisaki zisabwa abanyagihugu. Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana ku ruhande rwiwe RPA imurondeye kuri telefone ntaco yashimye kubivugako. Mwomenya ko ibikorwa vyo kubaka iyo nyubako ivugwa kwizojamwo ibiro vya buramatari w'intara ya Makamba vyaharugwa mu mwaka wa 2016 ko bizotwara yarenga miliyaridi 3 z'amarundi. Eloge Divin Remisha nyene mu ntara ya Makamba haravugwa ubusuma bwo mu mazu no mu mirima bwasubiye kuba ndanse ugacimbira imutukura umutumba wa Rurambira muri komine Vugizo. Abanyagihugu baho bavuga ko ikibabaje ari uko bamwe mu bakora ubwo busuma bazwi mbere bimaze no gushika bagafatwa ariko ntibahanwe ibiheza bikabababaza ku buryo ubu bafashe ingingo yo kuza barihanira uwo wese bazofata yivye. Idoni Donathan Claire iratwumva. Ibikoresho vyo mu nzu bigizwe n'imatera amafaranga n'ibindi ni bimwe mu vyigwa cane ku mutumba wa Rurambira agacimbira imutukura muri komine Vugizo. Iruhande y'ivyo abanyagihugu bavuga ko n'imirimo itorohewe aho ibitoki n'ibindi bitegwa abo basuma batabigera umutwe. Abanyagihugu bo ku mutumba Rurambira baganiriye na RPA bamenyesha ko batangazwa no kubona abakora ubwo busuma badasiba gufata mitonga ariko ntibahanwe. Ibiheze bigatuma abanyagihugu bibaza ko abo basuma bakorana canke bakingirwa ikibaba n'abategetsi baho. Abanyagihugu bo ku musozi wa Rurambira turatangazwa n'ububisha bugize kubera ku musozi wacu nk'ubusuma bwo mu nzu n'ubusuma bwo mu mirima. Iyo n'abakora ubwo busuma barazwi bagafatwa mugabo ntihagire igikorwa. Ivyo vyose n'abategetsi bo hejuru baba babifitemo uruhara na cane cane nk'ikoraniro buramatari arongoye intara ya Makamba yaremesheje aho yahamagariye abenegihugu ababwira ati bararire imirima yabo ngo kuko umusuma bamufashe bo ngo nta burenganzira bafite ngo bwo kugira ngo bwo guhanwa kuko ngo niba musuma ngo afashwe uzozibona ngo ejo ngo arekuwe ngo akongera ngo kugusanga ngaho vyababaje mbere n'abenegihugu. Ibintu aho bigeze ubu abo banyagihugu basaba ko abajeje intwaro botangura guhana abakora ubwo busuma mu ntumbero yo kuzitira ngo ntihave haduka ingeso yo kwihanira narijya ababukora basanzwe bazwi. Bamwe bagasaba umukuru w'umutumba ntacyo ariko arakora kandi abafatwa na cyane cyane barazwi. Haravugwa na cyane cyane uwitwa Nibitanga batazira butanga hakavugwamo n'uwitwa Pascal. Abo bose barafata mitunga mugabo ntibahanwe. Twese twosaba nuko kuva ku nzego zo hasi zirongoye umutumba gushika hejuru yuko ivyo bintu vyohagarara ata kwihanira kuraba. Kuri iyo myidogo mu rugende rwa RPA ntiturashobora kuronka n'imenya Desire arongoye umutumba wa Rurambira cyo kimwe na Dusengimana Diomede mustanteri wa komine Vugizo kugira bagire ico bashikirije kuri uko kudahana abo bagizi ba nabi. Dani Claire iratwumva handi hari imyidogo ni mu bashoferi bakorera mw'ibarabara ry'igihugu nimero 7 rya Bujumbura Igenda kubera ko ritagihita neza. Abo bashoferi bakavuga ko bakora bahomba bagasaba ko ryokorwa. Idore na Elvis niyo mungere. Abashoferi bakorera kwibarabara nimero 7 RN7 mu gifaransa ryo Bujumbura Igenda
bamenyesha ko rimaze igihe ryarononekaye cyane. Isoko ryacu mu bashoferi bahaca kenshi rimenyesha ko iryo barabara ririmwo ibinogo byinshi kandi binini nk'uko rino soko ribandanye rivyigana asinzikaye gusumba ahandi nahitwa Basekeza nko ku birometero 14 uvuye mu gisagara ca Bujumbura. Abantu barayikunda gucikira ubaye kakara none n'ubu yaraye icitse ese canke yaraye ashaka kudahita ARD iramaze neza ne shakira ko ariko barakora agira n'amabase de chantier yo kugeza ubuye nabira ko abashoferi bamenyesha kandi ko aho bigeze ubu basigaye bakora bahomba kuko bama gukoresha imodoka bivuye kuri iryo barabara bagasaba bijejwe kwihutira kurikora ku neza y'abahaca no ku vyuma bihaca. Ibinogo binyara nk'imetero utamwo urumva bazononekara cyane, amarotire amarorema amapine amortiseri byose birahasigara. Ibara nk'imiduga z'amakayo ku munsi aratema imodoka zine zitanu zipakira amakara ariko babitabara imiduga irahatsindikarira cyane nk'abagira transport ubuye nta kintu bakorera uca mu buyenzi umuduga kugira ushikane n'igihamana ugendera kimuruhuko. Mwomenya ko ibarabara rya RN7 Bujumbura igenda rihuza igisagara ca Bujumbura n'intara zo mu manuko be n'izo hagati na hagati mu gihugu. Harakoze Elvis niyo mwongere mukanya turatandukira igice ca kabiri cahariwe ikiganiro ako hambere. Nkuko mwavyumvise mu ncamake y'ano makuru mu kiganiro ako hambere cy'uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'ubuzima bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore akiri muto ndetse n'indero yamuranga kuva mu bwana bwiwe. Abatumire baratubwira uko yatanguye kwerekana ubutwari bwiwe kuva akiri muto, ivyo natangaje abazungu b'abakoroni babonye ubushizi bw'amanga yarafise. Higanira ko hambere cy'uyu munsi mu gishikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mu gishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA n'imisi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunze mwese ibiganiro bica kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na cane ikiganiro ako hambere kaze mu rukurikirane rw'ibiganiro bivuga ku buzima ndetse n'ubutwari bwagiye buraranga abana b'abami abo bita abaganwa. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 Rusama umwaka wa 2023 tuza kuganira ku bijanye n'umwe mu bana b'abami umuganwa Rudoviko Rwagasore yerekanye ibikorwa by'ubutwari mu byo yakoreye Burundi n'abarundi yanahavuye arwanira ntayi ukwikukira ku Burundi aranayishikako. Uyu mwana w'umwami yari umuntu ki, yarezwe gute, ubuzima bwiwe kuva akiri umwana bwari bumeze gute, ingabire zidasanzwe zamuranga kuva akiri muto zari izihe, ni ryari yatanguye kwerekana ko azoba umuntu adasanzwe. Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza guca irya nino muri kino kiganiro dufashijwe n'abatumire batatu. Umukurambere Zenoni Cayenzi yanagendanye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, muganga Alphonse Rugambarara akurikiranira hafi ibijyanye n'akahise ku Burundi akanakigisha abakiri bato. Tukaba kandi turi kumwe n'umushakashatsi mu bya kahise umwigisha muri za kaminuza Joseph Gahama. Kuri mikro ni Emmanuel Niyongeko. Mu kanya turaduga ku ijambo. Uri radio shahuri radio. Ndasubiye kubaramutsa mu gutangura kino kiganiro kivuga ku buzima bw'umwana w'umwami umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Umukurambere Zenoni Cayenzi aratubwira umuganwa Rwagasore uwo ari we ndetse n'abo akomokako. Uwo mutumire wacu avuga ko uwo mwana w'umuganwa atarezwe n'abavyeyi biwe ahubwo yarezwe n'abazungu, ariko mudutunge gato aho muza kumva amajwi yiwe atameze neza. Umwami
yabirwa umuganwa w'umukundo Leon Ndenzako mwene Ndenzako Rafaeli atwara mu ntara ya Rutana bagena makundo n'uyo ngingo wa gasore avutse ntibasena baraho ariko bana bavuga baraho hakiri kariga batiba kwa gasore n'abashiki be babanje kurerwa mu babikira ikanyinya bose uko ari batatu babajanye ikanyinya mu muryango w'ababikira ari kumwe n'abashiki be babiri barategwa bariga amashuri ya mbere. umutumire agira kabiri muganga Alphonse Rugambarara avuga ko uyo mwana w'umwami yagiye mu ishure nkuko n'abandi bana b'igihe ciwe baja mu ishure ariga nk'abandi bose arahava ajya kwiga ibijanye n'intwaro muri kaminuza ya Sida mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Rwagasore yari ubwa mbere navuga umugano nk'uko mwarimu yabivuze yavukiye ibwami kuri yavutse aregwa nk'umuganwa nyene arakurikira nk'abandi bana bose amashure ntiyagize ishure yiharije wenyene ariko yagiye mu mashure nyene yari Burundi. Ishure rya mbere yagiyemwo akiri umwana ni ishure ya École des Dames de Marie ikanyinya aho niho yahereje ishure ry'imbanze arakurikira ngenda kwigishwa mu ishure ry'Igitega les Frères de la Charité ku Mushasha aha nanje nahaciye nanje muri iryo shure ryo ku Mushasha les Frères de la Charité ryari ishure les Frères de la Charité bakira abo bita abana b'abayivuriwe abana b'abarundi bashoboye kuja mu mashure. Ahejeje aho kuri les Frères de la Charité yaciye agenda kwiga Astrida aho Astrida niho bigisha naho nyene abo abazungu bashaka gutegura gufasha gutwara Uburundi n'u Rwanda. Iyo Astrida rero yarakoze cyane mu gusohora abantu b'incabwenge banadufashije no mu nyuma cyane cyane mu Burundi kurwanira kwikukira. umuganwa atari umuganira Rudoviko Rwagasore yarabandanije amashure ashika no muri za kaminuza mu gihugu c'Ububirigi. Umwigisha muri za kaminuza Joseph Gahama aranatubwira ko umuganwa Rwagasore yari afise na mwene wabo bari basangiye se gusa mugabo badasangiye nyina. Muri 45 yabandanije amashuri yisumbuye hari ya Strida hamara imyaka 6 nk'abandi. Hanyuma universite yagiye kuyigirira mu Bubiligi ahantu bita Anvers n'ahandi hitwa Louvain hagati ya 52 na 56. Rwagasore yari afise murumuna we ariko atari basangiye nyina Charles Ndizeye yari yabuse kuri Baramparaye muri 47 arabo mwami akanya gato atanga bamugandaguye itarike 29 ndamukiza muri 72. Rwagasore yagiye kubaka urwiwe hamwe na Marie Rose ntamike byo itarike 12 z'ukwezi kw'icenda muri 59 ariko yavyaye abana b'abakobwa babiri bitavye umwana bakiri bato cyane.
kuri ico kijanye n'ubuzima bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore akiri muto inararibonye Zenoni Cayenzi avuga ko uyo muganwa yakuranye indero n'ubwitonzi bidasanzwe byamuranga ahari hose kuva mu bwana bwiwe. Uyo yagendanye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore avuga ko Rwagasore atatinya kuvuga ibyo yiyumviriye kuva mu buto bwiwe. Rwagasore yarakuze urumva mu bihe bidasanzwe uburyo budasanzwe k'umwana w'umwana byaramugoye. Abantu nk'abo nibo bashobora kuvamo abantu bakatuye bagororotse b'ingororotse bitabaho. Rwagasore yari umuntu yitonda kandi akiri umwana kandi akiri umwana. Hari umuntu bakuranye yamwanditseho igitabo yitwa Damasi igihugu aturuka mu bukeye. Niwe yanditse igitabo kandi cyanditse mu kirundi cyiza cyane avuga ingene yamenye Rwagasore, ingene yamubonye, ingene aramwibukira ko ubwitonzi, kuvuga make, kuvuga ibyo yiyumvira kandi akiri umwana. Ivyo nivyo yerekanye uwo mushikarumye. Hamwe tugira tuti Burundi buratwawe, uruziroze rurabuhitanye uwo mwana. umuhagarikizi wiwe yitwa Ndumwe Rudoviko, nawe mbaje kuvuka bacaba mwita Rudoviko. Hari Gitega igenekerezo ry'icumi nzero 1932, aho umubyeyi Tereza Kanyonga yibaruka kwa Gasore, umuganwa atari umugani. Muriko bakurikirana ikiganiro ako hambere kiriko kituyagira ku buzima bw'umwana w'umwami Rudoviko Rwagasore kuva akiri muto. Ivyo bijanye n'indero uyu muganwa yari afise biranashimangirwa na muganga Alphonse Rugambarara, aho avuga ko uretse ubwitonzi bwaranga Rwagasore ngo yari yahawe indero mu buryo bubiri, ubwa Kirundi hamwe n'ubwa kijambere. Ikindi novuga cane ngarutse gatoyi no ku ndero yamufashije nuko yarezwe ahantu habiri. Novuga yarezwe mu bijanye n'ivya kera by'abarundi, uko Burundi bwari butunganye, ukubaha, ibyo rero byaramwubatse rwose akiri muto. Ukwishisha bugufi, nababwiye ko mu ishure yari nk'abandi bana. Ibitari bike bijanye n'intangagaciro mu Burundi yarabikuranye. Hama arongera arerwa no mu bijanye n'iterambere rizanywe n'abazungu. Kuvuga ko afise no bivuga mu Gifaransa education hybride y'abarundi n'iy'abazungu. Nivyo byaramufashije uko yavugana n'abazungu bisanzwe neza, atakubatinya, atana kimwe, akashiramo rero n'ubufasoni bw'abarundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore ngo yarerekanye ubutwari bwinshi kuva akiri muto, kandi byerekana ko azoba umuntu adasanzwe. Aha umwigisha Joseph Gahama aratubwira igikorwa kidasanzwe Rwagasore yakoze catangaje abazungu akiri mu mashure ya kaminuza, aho yari yaje mu buruhuko mu Burundi. Muri 1956 umwaka gutangura atararangiza na university, yaraje mu kiruhuko mu Burundi, hanyuma yandikira abakuru b'abazungu abasaba yuko shiraho umugwi wo kwiga itegeko nshinga, constitution ishingiye ukaranga kw'abarundi. Murumva abazungu byarabatangaje, ariko baca bamutera ibyatsi. Namwe bakunzi ba RPA murahejeje kumva ibitari bike ku bijyanye n'ubuzima bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore,
akiri muto ndetse n'indero yamuranga kuva mu bwana bwiwe. Mwumvise ko yatanguye kwerekana ubutwari kuva akiri muto mu gutangaza abazungu b'abakoroni babonye ubuhizi yari afise. Abatumire batugiye aho yakuriye hamwe n'aho yagiye ariga. Ino ngaha rero duciye dusozera ikiganiro ako hambere cyo kuri wa 11 Rusama umwaka wa 2023. Iki kikaba cari igice ca gatatu ca kino kiganiro. Ku munsi wa kane w'indwiza tuzoba yagira ingene umuganwa Rudoviko Rwagasore yatanguye urugamba rwo kubohoza Burundi akaburonderera n'intahe yo kwikukira uko yabigenjeje ndetse n'icabimutumye. Nshimire cyane abatumire bafashije kuremesha kino kiganiro. Umushinga ntahe none Cayenzi yagendanye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, muganga Alphonse Rugambarara asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'akahise ku Burundi agatako akakigisha abakiri bato. Nongera nkengurukira kandi na Joseph Gahama, umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi ku bijanye n'akahise. Emmanuel Ningeko nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kugira iteka n'itekane aho muherereye, naho ku munsi wa kane w'indwiza mu kiganiro kizokurikira. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaragara. Ako hambere Arakoze Emmanuel niyunge ko ninonga amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kane ngenekerezo rya 11 Rusama aciye hagarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari mudukeze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashije gutorokanya no makuru nabashikirije. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atagatosi. Josene Muzaneza niko ndabashikiriza, nkabanda bikebanu ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho butaha.